jewe nka manager ubwa mbere iyi nico ya kabiri ngaruka ngaha ndovuga uko ugiye kugaruka ariko ibintu bihinduka ariko abandi karibu nanje umusani ebaga uyu n'umunsi wa mbere inshuro ya mbere ngera mu Burundi haciye imyaka 13 so cyambere ndabonye ndatangaye ko mfise ubuze airport call kandi irameze neza ndabizi iminsi iri imbere izotera imbere nyine. Yes, karibu sana amajoni Fanik ora Magic Channel iko cyambere ikwime byo nyene d'abord umusani hamwe na manager muge muje muva hanze mavuze yuko ari amazi kini mutaza mu Burundi ariko kandi nibe bikorwa bazingaha mu Burundi kugira ngo kumbure izina ryanyu ishure kandi kugenda hejuru. Kabiri strategy muze nk'abanindi ba gospel ga mu Burundi mugiye dufite abarindi abandi barindi basanzwe bakora ngaha mu Burundi iki kintu gishasha iyo tuzana najya murinze mwishikira ngaha kuri tera koko muri murakora ibikorwa muri hanze bigoye cyane gose ariko murinze mwishikira ngaha kuri tera kintu gishasha ko mbure muze ngaha mu ndi niki strategy muzo kwishogera mu cyo gupasura ni asante sana. Icyambere cyo ni kurondera ingene two fasha abandi bene wacu kugira baronka akazi kubera mwese muri hano kubara mwapoteza umwana wanyu mwapoteze ibyo mwoshobora gukora mukaza ngaha kubera mubona akazoza k'igihugu ni kubera mubona akazoza k'umuryango wanyu so natwege tutararongora canke tukirondera twakeneye gufashanywa nico gituma twatanguza iyo label ya SSE Soft Sound Empire yani idumbero yacu ni gufashanywa kugira ubundi gwaruka canke umwe muri mwebwe bishoboke tubashiremwe mube bamwe muri twege kandi gikuru tuze kuyigira kugira igire uburemere twishikireho rero azunye byo barundi ngene bimeze twaze kwishikira kugira tubitanguze tubone foundation ingene imeze ya byose yabivuze sinzi uko ndobisigura ariko ko yabivuze nuko tuje kugira kurondera abakozi bashobora kutunganira kudufasha muri iki gikorwa turakora kandi no guteza imbere umuziki wanje cyo nico muhimu cyane. Nitabaririmbyi ba gospel turabaririmbyi baririmba indirimbo z'urukundo zo guhanura zo gufixinga imitima yavunice yari ibintu bitandukanye ama gospel turayakora yes ariko babonye yuko twisogeze gatoyi icyo ndovuga ku kazi uyu n'umusani iyi ni label hari ibintu byinshi bikenewe hakenewe videographer harakenewe abakora amarogo harakenewe abakameramene abakora ama interview kubera Zakarebo ni lebo yani ni SSE yani mu bidome bikuru so byo dukeneye kubona mwege muri ko muraturaba bamwe muri mwege muzoba muhagaze ngaha aye nuko dugitanguza uko nuko muravuga ibyiza bya SSE gikuru twomaza kwaza kumushimira urabona twomaza kumushimira kubera yatanguriye mu gihugu cy'amata n'ubuki akabona yuko abatera iteka mwege kwanza abo muhira arico naje cyashimishije nka manager yuko twotangurira muhira igihe yo kugenda mu bindi bihugu so kumusupportinga kwiwe man ngubu uye tuba dufise ibindi bintu twokora ariko twayemeye kubihagarisha kugira tuze kurabona ico ni support ya mbere icya kabiri kubaronda mwege media murazi ko mutara mworoshe kuronga iyo nindi nani fursa ikindi naco turazi yuko ariko hariho ingabe zitandukanye harabasani nkuko amaze kwidudusinga mwene wacu ngaha aye turakene gukorana amakorabo dufashangwa urabona ya dufashangwa tutamaze kuraba uwo mu Buraya uwo n'umuki wa Baruguru wa Baefo dufashangwe kugira tugirene duteze igihugu cyacu cy'u Burundi imbere n'ibindi bihugu. Kibazo ku muririmbyi ufite indirimbo shasha yise Nzaguha ariko yaje ari audio twiteye kuzova ngaho Bujumbura ukoze video kugira ngo nabari hanze babone ubwiza bw'igihugu cyo nico ciyumviye ya misi mike video irasohoka nibaza ko umwanya uzoboneka kuko murarushe urugendo ni rurerure ariko imbere yuko tubareka kugira mubandanye muramukanya n'umuryango muje no kuruhuka
mu Burundi umuziki warateye imbere cyane turavye naho bamwe baguma bari ariko ntibaronka bose twagomba tubaze nka mwebwe turabona hariho umuntu twumvise muhamagara producer mbega wewe nta kintu tugwa twumva mutu amana nagira akajambo ashikirije kugira twumve mbega nahari producer nibikagiye gukora muri label muri management Kiswahili as a producer tunataka kufahamu ni kipi ambacho unaenda kufanya na huyu msanii mpya pamoja na manager ili mziki wao kazi zao ziende viral. Matarajio yetu ni makubwa sana na ndio maana unaona Ben Solo amekuja huku. So tukitoka hapa tunaingia Tanzania kwa ajili ya kufanya utaratibu ili kazi ziende, na kuna kazi zingine ambazo zimefanyika lakini tunaenda kuandaa na vitu vingine zaidi. Usije ukawahamisha kuwapeleka TZ Burundi tukawakosa. Hapana, hawezi kukosa, na ndio maana mimi nimewashauri wafike kwanza huku. Alafu ndio waje kule Tanzania kwa sababu huku ni nyumbani. Okay. Yeah. Asante sana. Nigiki cyanyuma mwobwira ama media aje kubakira ndetse n'abateguye bino bintu kuko nibaza ko mwabaye surprise. Icyambere mugende kurara urugero rurimbo rwasohotse mubumvirize mugire subscribe musharinge ku mitandao yanyu yose kugira ya video mukeneye isohotse muyakire. When yiruki amandirimbo reka tubashimire mwese kwanza honestly tubashimire kwanza kuba mwahevye akazi kanyu, tubashimire kubona yuko mwatwishimiye aho twege tugoma kwigira abantu twicisha bugufi tutaravye turabanyameka turabaki igikuru turabarundi tuvuga igihugu kimwe. So kuri ico rero twovuga yuko turabashimiye mwese mwafasa akanya ko kuza ni kuraba ugwaruka rwanyu. Turi abantu turi munsi y'imyaka 30 kumanuka. Rero kubona dufasa etape nkiyi mu bantu munganuka uye ku bintu yani tutaragira na ninusu. Turabyishimiye kandi turabyinezererewe. Nitegure bizima dusengeranire hanyuma ya kandi na Jesse ndogena ntabashimiye. Kitu cha asante sana. Nabashimiye kwese. Sinari nditeze ko ndobona amakamera nkaje ku kuntegera jewe. Okay. Asante sana. Asante.